izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Bene wacu dusangiye ukwemera muri Yezu Kristu, ndabaramukije mu izina rya Yezu Kristu, nitugire Kristu. Dusabikanya ijambo ry'Imana dusanga muri Bibiliya mu gitabo c'Abanyaroma ku kigabane cyaho gicenda duhereye ku karongo ka 6 kugeza ku ka 13. Ijambo ry'umutwe twisunga riravuga ngo Imana ni intahemuka. Si ukuvuga yuko ijambo ry'Imana ryahindutse kuko abamuka kuri Isirayeli atari abisirayeli bose, kandi kuko abamuka kuri Aburahamu atari abana biwe bose, ariko izina ry'uruvyaro riva kuri Izahaki. Ni ukuvuga yuko abana bo ku bw'umubiri atari bo bana b'Imana, ariko abana b'umuhango nibo baharugwa nk'uruvyaro. Ngaya majambo y'umuhango, nzogaruka nk'aya mango, kandi na Sara azoba afise umuhungu. Kandi si ico gusa, hariho na Rebeka yari yasamye inda ku mugabo umwe, Izahaki dawe wacu. Abana ntibari bwavuke kandi ntibari bwakore iciza canke ikibi, kugira ngo ingingo y'Imana mu gutora igume ari ingingo itavuye ku gikorwa, ariko ivuye kuhamagara nyene. Rebeka yarabwiwe ati, mukuru azokorera mutoya, nk'uko handitse ngo narakunze Yakobo, Ezawu nawe naramwanse. Bene wacu muri Yezu Kristu, iri ni ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Aleluya, amen. Aleluya, aleluya, amen, amen. Bana b'Imana, ijambo ry'Imana tugiye kuzirikana, umutwe w'ijambo uvuga ngo Imana ni intahemuka. Aleluya, amen. Bana b'Imana, aya n'amajambo usomye wumva umenga arakomeye, yo gutera kwiyumvira vyinshi, ariko Mutima Mweranda, iyo uyambaje Mutima Mweranda, arakuba hafi akagusobanurira ukamenya ico ari cyo cose. Rero Imana ni intahemuka, Imana ntihemuka. Akarongo ka 6 katubwira ngo si ukuvuga yuko ijambo ry'Imana ryahindutse kuko abamuka kuri Isirayeli atari bo abisirayeli bose, atari abisirayeli bose. Bana b'Imana, abamuka kuri Isirayeli ariwe Yakobo, atari abisirayeli bose. Amajambo akomeye turayashikira nyuma, reka tuje kundwe. Kandi kuko abamuka kuri Aburahamu atari abana biwe bose, ariko izina ry'uruvyaro riva kuri Izahaki. Riva kuri Izahaki, bana b'Imana. Aha rero niho tugomba guhagarara. Izahaki batubwira ati, ariko izina ry'uruvyaro riva kuri Izahaki. Izahaki ni se wa Yakobo na Esawu. Hama Aburahamu ni se wa Izahaki. Izahaki yavyawe na Sara. Rero ariko nabwo reka tubandanye. 8 ni ukuvuga yuko abana bo ku bw'umubiri atari bo bana b'Imana. Ngo abana bo ku mubiri, ngo nukuvuga ko
abana bo ku mubiri atari abana b'Imana, ariko abana b'umuhango nibo baharugwa nk'uruvyaro. Tuza tushaka kwinjira mu majambo akomeye bidusaba kwiyumvira ko neza tukayategera. Kw'icenda hakavuga ngo ngaya majambo y'umuhango, nzogaruka nk'aya mango, kandi na Sara azoba afise umuhungu. Aleluya, amen. Bana b'Imana rero, uyu muhango Sara yahawe. Sara yari umukecuru ariko aragera mu myaka 100. Mugabo Imana yo mwijuru iramugendera, yari yarihebuye. Sara ubwiwe yaroheje umugabo wiwe Aburahamu ngo niyegere Hagari, kugira Hagari aba ari wavyara, hama Sara azobona umwana wa Hagari n'umugabo wiwe, gutyo Sara aryoherwe ko umugabo yavyaye. Ariko Imana yari yarateguye kwizoha umwana Sara. Rero ubwo umwana yavutse kuri Sara niwe mwana w'umuhango, niwe mwana, mbega niwe mwana twovuga ngo yemewe ku Mana. Ariko uciye ugenda mu itanguriro canke se mu amamuko, ukaraba ukazirikana ingene vyagendeye Sara, ingene vyagendeye Hagari, ingene vyagendeye Aburahamu, woca wibaza none Imana yaranka Hagari, yaranka Ishimayeli, ujya mwana yajanye na nyina Sara, bibaye ngombwa ko avuga ati kuri icyo cyana ngaho. Ariko bana b'Imana, Imana ikora uko ishaka. Nabwo turaza kubigerako, tubirabe, mbega tuze kubizirikana turabe. Kuko bana b'Imana igituma ndiko ndahagarara aha hantu, n'igituma ndabivuga ko cyane canke twovyiga ko cyane, hariho igihe usanga abantu twinjiriye cyane mu bandi, tukumva ko hariho abana bavyagwa mu by'ukuri umenga Imana ntibazi. Cyane cyane abana bavuka mu kera babita ngo ni ndazindaro, canke se abana bavutse mu buryo bwo ku bagore 2-3, ukumva ko uwo mwana, ariko umwana wese, umuntu wese Imana iramuzi. Imana iramuzi, nta muntu avuga ku gihamana. Gusa hariho abovuka mu bundi buryo kubera na Satani arateragira imbuto mu bantu, hakavuka abana bavuye ku badayimoni. Mugabo aba bana Izahaki canke se turabye yaba Izahaki yabana Ishimayeli, bose bari abana bavuye ku Mana. Kandi turaza kumva na Izahaki kuba uko Rebeka nawe yavyaye abana b'amahasa, kugira Imana itwigishe. Umuntu umwe indira avukamwo abana 2, bose ntibitware kimwe, kandi ni ibintu dukwiye kuza twiga tugatahura, tukamenya ati kuki ujya yitwara nabi ujya kitwara neza kandi bavutse mu ngo byimwe. Imana iduhe kubitahura cyane. Reka rero tubanze tubandanye, ariko ngaha ku 9 reka mpasubiremo havuga ngo ngaya majambo y'umuhango, nzogaruka nk'aya mango, kandi na Sara azoba afise umuhungu. Ngo na Sara azoba afise umuhungu, kuko yari yarihebuye, ntiyarazi ko yovyara, ariko Imana imwemerera umwana. Hama hariho abavyeyi, ubushize narabonye umuntu yari karavuga ko yavyaye umwana ku myaka 40 na 45 gutyo, hanyuma uwa kabiri yamuvyaye afise imyaka 49.
rero imana ibikora uko ishaka. 10 rero haravuga ngo kandi si ico gusa, hariho na Rebeka yari yasamye inda ku mugabo umwe Izahaki dawe wacu. Ngo Izahaki dawe wacu, Izahaki ariwe mwana wande wa Sara. Mugabo bica byumvikana ko Izahaki niwe dawe wacu. Hari aho tuvuga kwanza mwitanguriro ego niho amamuko hamwe Imana yari kirabwira Musa ngo ndi Imana ya Izahaki, Imana ya Abrahamu, Izahaki na Yakobo. Ubwo rero kuva kuri Abrahamu, Izahaki na Yakobo niyo Mana twivuga. Ariko suko atari Imana ya Ezawu, atari Imana ya Ishimayeli, atari Imana y'abavutse kuri Penina wa undi yahora akunda guseka Ana. Twese turi abana b'Imana. Haleluya, amen. Yezu yadupfiriye kugira twese tube muri we. 11 hakavuga ngo abana ntibari kandi si ico gusa, hariho na Rebeka yari yasamye inda ku mugabo umwe Izahaki dawe wacu. Rebeka muka Izahaki, Rebeka yari yasamye inda y'amahasa ku mugabo umwe. Uciye ugenda mu mamuko nyene ukabiraba, yasamye inda imwe y'amahasa avyara Esawu na Yakobo. Yakobo yahavuye aba Isirayeli. Abana bavutse mu ndimwe, mugabo umwe ukamenga ntazwi n'Imana canke yarabaye igicibwa, uwundi aratonye. Ariko bana b'Imana, Imana irema uko ishaka, Imana ikora uko ishaka. Twese turi amashugwe y'Imana. Ntitwokwiyumvira ngo uko biri kose ngo abana bemewe n'abana bo ku bagore bakuru canke se n'abana batoranijwe n'Imana, n'abana bavutse ku mugore w'inkundwakazi. Oya, Imana ibikora uko ishaka. Nta muntu avuka ku gihamana. Na Esawu Imana yari imuzi, kuko igituma ndi ngaha hantu cyane, hariho igihe wumva umenga abantu twocira urubanza Esawu ko yagurishije umugisha wiwe. Ariko ubisomye neza, Rebeka afise inda yarumva ko mu nda yiwe bidasanzwe. Nyuma aramenya ko yibungenze inda y'abana babiri, ngo amahanga abiri. Yari yarabwiwe ingene bizogenda. None abana b'Imana, abo bana bari bakiri mu nda, batari bwaza habona. Twovuga ngo Ezawu yari kuba mubi canke Yakobo yari kuba mubi. Kuko urasanga ahantu ugasanga nk'umuntu runaka ariko arigisha akiritika Ezawu ko yabaye ikigwara akaguza umugisha wiwe. Hariho ahandi usanga abandi bakiritika ati Yakobo yarahemutse yibye umugisha wa mwene nyina. Ibyo byose rero bana b'Imana ni banga ry'Imana, kuko Imana ibikora uko ishaka. Ahubwo icyo twebwe dusabwa ni ugusenga, ni ukubaha Imana, ni ugukora kujya kose Imana idushaka ko, bijya byose Imana idushaka ko, akaba ari byo dukora tukagendera mu by'Imana ishaka. Tutitwaje ngo Yakobo yaribye ngo umugisha w'abandi, tutitwaje ngo Ezawu yabaye ikigwaragurisha umugisha wiwe. Oya, ibyo byose nyina wiwe akimufise inda
amaze kumenya ko azobyara abana babiri, kiya gihe nta ekogarafi zari zihari ngo babone ko azobyara abana babiri b'abahungu, mugabo burya Imana yarinze izishiraho, byatanguye kera kuko Imana yaraha abantu kurota bakamenya ati nkuko n'ubu Imana ibiduha, bakamenya bati atwaye inda y'abana babiri b'abahungu, kandi mukuru azogenza gutya, mutoyi nawe azogenza gutya. Imana rero iduhe kubitahura cyane. 11 rero hakavuga ngo abana ntibari bwavuke kandi ntibari bwakore iciza canke ikibi, kugira ngo ingingo y'Imana mu gutora igume ari ingingo. Aleluya, amen. Bana b'Imana haho rero baca badusigurira ko abo bana ntibari bwavuke, abo bana ntibari bwamenye ikibi n'ikiza, abo bana bari bakiri mu nda ya nyina, mugabo baramenya ingene iby'abo bana bizogenda. Imana yo mu ijuru batubwiye ati Imana kugira itore uko ishaka, nicyo gituma uyu munsi Imana iratora uko ishaka, igatora umuntu ukabona ni umuvugabutumwa, kandi kubw'abantu batari bumva ko uyo muntu bumuvugabutumwa, canke Imana igatora umuntu wa Nyarucari ukaza gusanga yapfukiye mu muryango wa wundi wa Ceceni, yabaye perezida, yabaye ministri, kandi uwo ari we wese akiyumvira ujya wa wundi twatuzi. Imana ihindukiza ibintu uko twebwe tutiyumvira. Imana irakora ibintu byayo ukiyumvira, ukaraba. Bana b'Imana uzurabe, abana muravuka muri abana 10. Je kera nahora niyumvira nkaraba nkasanga mu bana 11 nkabona ni jewe Imana yakuye mu bandi ikankubita, ikankura kw'amaboko, ikantape. Nkaza niyumvira nkavuga ati none kubera iki Imana yemeye yandetse nyine nkaba mu bibazo nk'ibi kweri, kubera iki? Ese nikiye hari gihe rero umuntu ageramo agacatangura kwiyumvira ese noba nacumuye ikihe kintu cyatumye Imana indakarira bigeze aha. Ko je nahora nibaza nkatekereza se nikihe gicumuro nakoze, nakontorora nkasanga nta muntu no ego narigeze kubangwana nkiri umwana n'abandi n'akandi gakuku, mugana raraba nkasanga Imana ntiyari kubimpo, nkaraba nkasanga sinari umusambanyi ngo Imana impore ko noba narasambanye ku buryo irakara ngo mbe umusambanyi nyene ishavurira. Nkaraba nkasanga ego gusa ikintu nemera naragabira ababyeyi, nkaraba nkasanga no muri bo twavukana harimo abarusha kugaba jewe. Ibyo byose ukabitekereza ukibaza ati none ni kubera ko Imana yankuye mu bavukanye 11 turi abana 11, ikemera akabari jewe ngenda kugorirwa mu gahinga. Ariko Imana irabyemera bikabaho kuko itora uko ishaka. Gusa nyuma bihindagurika, nisanze nageze no muri Australia, kandi sukuvuga nabi canke se noneho ntanga karorero kubavukanyi banje, nta ngorane kubi wacu. Rero Imana yaremeye ko nja muri Australia, mugabo tuvukana ntibofata indege ngo baraje muri Australia. Ndipfuza ko mubo tuvukana hogira n'abaza kundaba, mugabo ntibikunda. Birashobora no kuba byokunda kuko hariho n'abandi abiwabo baza bakabaramutsa canke bakagira iki, mugabo ntibopfa kuronka iviza ngo bavuga ati ndagiye kuba muri Australia, ndagiye muri oya. Ariko kubera iki Imana ibikora uko ishaka. Na Yakobo
yagiye kuba yabaye we canke yabaye Isirayeli, aba n'igihugu gikomeye cya Isirayeli. Yaraciye mu bigeragezo bikomeye, kuko imbere yo kubwirwa na nyina ati genda ugenze uku so wawe aguhezagire, byaramukwegeye ingorane, mwene wabo aramwangaza, bituma nawe yomoka aragenda. Kandi arega ubuzima Yakobo yabayemwo ntitwokumva ko tworyoherwa nuko Yakobo yageze akaba afise abagore 4, nyuma abahungu biwe 12 10 bakagambanira Yozefu ku buryo bamuta mu gasho. Ibyo byose n'ikindi kintu, ariko icyo mpagaze ko niki kivuga ngo niki kivuga ngo Imana itora uko ishaka. Rero tuze tureka Imana ikora uko ishaka. Twebwe icyo dusabwa ni ukuyubaha, ni ugusenga, ni ukutagendera mu mafuti, ni ukutagendera mu ngeso mbi. Ibisigaye tubirekera Imana. Hanyuma Imana ni Imana yo yiremeye isi n'ijuru na twese n'ibiriko byose. Yoyo imenya uko wowe wavutse, nuko uzopfa, nuko uzokwitwara mu isi, nibizogutunga nibizokubesha. Wirinde ubujyajya, wirinde mbega ugendere mu ngeso nziza zinezereza Imana. 12 hakavuga ngo itavuye ku gikorwa ariko ivuye kuhamagara nyene. Rebeka yarabwiwe ati mukuru azokorera mutoyi. Bana b'Imana murumvise ka kajambo, Rebeka yari yarabwiwe ati mukuru azokorera mutoya. Ibyo nyene ugiye mu itanguriro ubibonamo neza ingene Rebeka yari yarahanuriwe agifise inda. Mukuru abana 2 b'amahasa mu nda, baravuga mukuru azogira iki? Azokorera mutoya. 13 nk'uko handitse ngo narakunze Yakobo Ezawu nawe naramwanse. Ngo nk'uko handitse ngo narakunze Yakobo Ezawu naramwanse. None nyene twemeze ko Imana yanka Ezawu? Imana yari kuba yanka Ezawu gute? Kandi bose bavutse mu ndimwe. Imana yarakunda Ezawu, mugabo biranditswe uko nyene, ariko suko Imana yanka Ezawu. Imana yarakunda Ezawu, Imana yarakunda Yakobo. Imana niyo yaremye kugira habe abo bana 2 mu nda ya Rebeka. Bose bari bafise igikorwa Imana yabateguriye no kugira tubigireko. Gusa ikintu twitwararika tukamenya nuko twomenya ko hariho ijuru, hariho n'umuriro udahera. Icyo dusabwa ni ugukora neza ibyo Imana ishaka kugira tuze dutorane ubwami bw'ijuru. Kubera hariho abantu nyene bategerezwa kuzoja mu muriro. Rero hari n'ahandi muri Bibliya havuga ati abazoja mu muriro nyene abana bo kuvumwa bariho, bo kuranduka bariho, ariko duharanire kutaba mwabo bana bo kuranduka. Duharanire kuba abana beza. Mugabo nyene hano mu isi hariho igihe ubona umuntu nyene ukabona ko atagambiriye kuguhinduka, atagambiriye. Kandi tugiye kuraba nta hantu dusanga Ezawu yarakora amakosa kuburyo Imana yo yamuhanira. Nta muntu yishe, nta muntu yahohoteye, oya. Mugabo mu isi hariho abantu bahohotera abandi, bica abandi, batoteza abandi. Ubwo rero abo nyene baragenewe kugira iki? Kuzotaha umuriro udahera. Abakorera Imana nabo bakora ibikorwa byiza, abo nabo baragenewe kuzotaha ubwami bw'ijuru. Icyo dusabwa duharanire kuzotaha ubwami bw'ijuru, bana b'Imana. Umukama Imana bahezagire cyane. Aya majambo numva narifise menshi byinshi no yavuga ko, ariko nyene bivanye n'umwanya. Ubwo nuko
ubwo nawe wisomere wongere ugende no mu itanguriro umenye ibi byabaye kuri Yakobo na Esawu. Mbega iyi mihango yose Imana itubwira canke twumva abadutanguriye bagiye batubwira. Umukama Imana bahezagire cane, mwarahezagiwe n'Imana. Ku izina rya Data, rya Mwana, n'irya Mutima Mweranda. Amen.